Ego nuko murakoze mwese ko turi kumwe ndashimiye cane gose Willy Roche neza yaje kumfasha ndashimiye Rumata adasiba kudufasha ndashimiye Maître Dieudonné Bashirahishize wo muri Kavib collectif des avocats ifasha abantu bose bo mu Burundi boba bahuye n'ivyaha bihanwa mpuzamakungu. Ndashimiye gose présence ya Pacifique Ninahazwe je pense ko ari umuntu tutagipresenta mu Burundi ni nkawe atubwira ibishika vyose mu Burundi jewe mvyutse kugira amenye icaraye kibaye ca nsimbira kuri page yiwe nkaraba nkamenya nti hari umwana babuze canke ibiciro vyaduze uno musi ndayishimiye yavuze ibi naka bamunyuruje eka Pacifique yarabaye nk'umutima w'igihugu nibaza yuko ni nkawe twese dukurako ama info ndashimiye gose na Willy Roche Kaneza ko nayaje kudufasha kuduha une touche de professionnalisme muri kino kiganiro SOS Media twese turayizi barabaye hafi cane gose igihugu igihe abajournaliste bari barirukanwe nubo baracafise abantu benshi batanga amakuru mu gihugu mwibanga mu bintu utamenya kandi bidakwiye kumenyekana y'ukuntu bakora kugira ayo makuru bayaronke ariko baratuma ubuzima muri iryo gora duhure tumenya ibiriko biraba tumenya ninda yakoze iki kugira umusi la justice yagarutse mu Burundi izokore neza. Kino kiganiro nacise nti le peuple a besoin de force et de droit kuko ibi bintu vyabaye turabona neza yuko la force n'a pas été du côté des Burundais nkuko vyamye biri. La force muri kino gihe niyo gufasha biba 53 miliyari niyo gufasha Neva n'umuryango wiwe wewe wivye n'amagi atatu bagushira muri prison bakazokwibagira canke bakaguhora ibindi bintu. La force n'est pas du côté des Burundais harakenewe une force inguvu zizoza pour renforcer le droit ya twese le droit de vivre le droit yo kugenda twishira twizana no kubaho mu mutekano mu gihugu Imana yaturemeye ciza cane gose c'u Burundi kitari ciza kuko gitwagwa na naka nuko reka dutangure rero uko bigenda. Ndaza kureka bako hoste banje bakira abantu babapoza ama question tuyage ku vy'uwo musi tuyage kuri ayo matake yabaye le 11 abantu baguma bavuga bati cabaye icitwazo ca pouvoir co kugira ikore ivyo yamyishaka gukora kuva kera kwirara mu bantu hama Eroge baduhe témoignage yabo. Eroge ari mu bantu bagiye guharura ibiziga mwibarabara Ruduzo ari mu bantu barinda cane gose nawe nyene aza kudupartage témoignage yiwe. Hari abantu bahuye n'ivyago ico gihe les victimes bari kumwe natwe baraza gushikiriza témoignage yabo ubwo turaza kwicara twibuke abacu babuze tubababare tubarire nico ikiryo kimaze hama dupfundikane ko ivyo bintu bitazosubira kuba maze twige n'imigambi y'ukuntu bitazosubira kuba na rimwe kw'isi. Murakoze karibu cane gose. Rumata ijambo ni gwawe. Murakoze cyane Reynod Butari murakoze cyane kubwitanga ukora no kuri umuntu atogushima sinzi ko yoba atahura neza ikintu ukora korana n'abandi korana n'abarundi kandi ugakora n'umutima utuje turabigushimira. Ndashimiye cyane abarundi turi kumwe ndakiriye abatumigwa Pacifique Ninahazwe n'umuntu tukunda twubaha tumukunda kubera ibikorwa akora nukuri Imana iguhezagire ikongera imugisha ngacana cyane guha inguvu n'ubwenge bwinshi cyane. Hanyuma nkanashimira cyane Maître Bashirahishize Dieudonné nawe mpora ndamukurikirana nawe n'umuntu nkunda kuko n'umuntu abona yuko adefend ibintu yemera kandi wumva ko ashiramo n'inguvu nawe turabibushimiye ko nayo naje ngo dufatanye nawe. Hama n'ukuri ndakomeje imiryango y'abarundi yabuze ndakomeje abarundi muri rusangi. Hama ndashimiye cyane kuri iki giteramo kwibuka kuza kubarira hamwe tuyage twumva ivyabaye dukomeza abarescape nukuri ni ikintu gikomeye. Hama karibu mwese n'abaza gufata ijambo hama nanje ndi hano turasangira ariko reka nongere mpe Reynod courage ibintu ukora agatangaza nuko murakoze. Ego gose Roge Kaneza karibu ijambo ni gwanyu. Urakoze cyane Reynod ndashimiye
abariko baradukurikira bose twahuriye muri kino kiganiro kananje nshimire abatumire nibaza ko muri Bibiliya niho abwatinda umukozi w'imburakimazi nabo tubita abakozi b'imburakimazi kuko barikorera bakorera igihugu cabo cabahaye byinshi nama nkunda kubivuga burya nta nubwo tuzokwigira ibitangaza ngo turiko turakora ibintu bikomeye ariko igihugu cyacu cyaduhaye byinshi ni cyiza ni ico kugwanirwa savora pene ni ico kuruhirwa kuko kirarushe hanyuma kikaruhishwa n'abatokiruhishije umuntu wese yaba uri hagati mu gihugu yaba uwahunze yaba umuntu wese yita ku rutare kugira ngo igihugu gisubirane iteka n'ijunja n'ishusho n'ubuntu nuwo gushimirwa ariko kandi nta nubwo twokwitera amashurwe cyane dutegerezwa ni nkuko wovuga ngo wasumiye umwana wawe cyangwa wiguriye ishati yo kwambara uko utambaye n'ugenda uhennye rero twishimire ariko tunamenye ko ari inshingano ni devoir dutegerezwa kuko Burundi bwaratwita hari ico bwaduhaye twabuvukiyemwo benshi nka generation yacu ndazi benshi twarize amashuri ya leta dushobora nkunda kubivuga ushobora gufata otrako ukaja ku ishuri reno durabizi ivugizo ukafata otrako ukagenda ndavuga nti numva ari devoir ndabashimira rero nabo nyene kubwitange bwabo kandi subw'uyu munsi kandi ntibazona co bogore barakomeza hanyuma nshimire n'abantu bose bari muri kino kiganiro reno jewe ndagushimira ivyo mwihariko naho kumbure ntakunda kuza ngo numvirize cyane ibiganiro byawe ndabisubiramwo nkabikurikira kuko mu by'ukuri novuga ko ari igikorwa c'iteka kuko si bisanzwe nawe wewe ibyo ukora kugira ngo urabe ibyoteza imbere igihugu wiyumvire mu kibanza cyo hari n'ababihemberwa batabyiyumvira rero nawe uri wo gushimirwa ariko ntiwokwikubita ugatuza nawe icyo gihugu ni icawe ni ngombwa nivyo numva urakoze rero sinzi yuko umugirwa wa hano sinzi ko nogira ko cyambanze ndeka abatumire bavuge bonero gira ko tubaramutse hanyuma tuce dutangura ikiganiro ngire ko ntanga temonyaje yiwanje ivyo nabonye reka turamutse abatumire kwa meme hanyuma muce muja kuri temonyaje urakoze ego karibu gose Bwana Pacifique Pacifique micro yiwe umengira aragize Pacifique clique en bas à gauche kuri micro Katwe turakira Maître Dieudonné ego karibu cyane bashira ishize ndabahaye mwiriwe ndashimiye abatunganije ikiganiro abariko baramufasha eka mbere nabo tuja gusangira iki kiyago co kwibuka abacu no kuraba yuko aka kabi kabishe katoguma kisubiriza mu gihugu cacu murakoze murakoze cyane sinzi ko Pacifique ntazwa tumva mwiriwe Pacifique ntazwa karibu cyane yego cyane ndabumva nanje ndabara muriko muranyumva ego me turabumva mukomeze twabahaye ikaze yego murakoze nanje ndaramukije mwebwe nyine dusangira ikiganiro mwadutumiye ndanabashimira abo tuza kuganira bose n'abatwumviriza mwese ndabashimiye ego merci beaucoup Rumata ndakeka ko Burunga na Morfati ari aba rescapé ego jewe Amorfati wi Burunga si ndabizi neza muga Amorfati wewe ego ne aya sivyo Burunga mwe nti muri rescapé oya nk'abarundi bose ariko pa directement apana uwo munsi okay reka twakira Amorfati ngira muraza gupoza question mu nyuma ego karibu gose Amorfati nanjye ndabaramukije cyane urakoze Reynold
ndaramukije n'abatumire bose dufite ngaha kandi nanje ndishimye kubana namwe muri kiganiro murakoze cyane. Ego, merci beaucoup. Hama ndashimiye rero by'umwihariko abo bose baje kutwumviriza bariko batwumviriza ubunyene n'abazotwumviriza mu ma rediffusion ahora ba kuri YouTube n'ibindi bintu. Ego, murakoze cyane. Reka rero dutangure ikiganiro bwite. Eroge Kaneza, karibu ushike. Ego me urakoze cyane Reno de Kansube ndagushimire. Rero tubanze twibutse ko ikugenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 mwaka 2015 habaye amahano genda yita amahano ibintu vyabaye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ico gihe ntiwari bwahinduke, wari ukiri umugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ubakaba ari umugwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'ivyahe bavuye rero bibera mu ntara ya Bujumbura, cyane cyane haryaye hafi yo mwijenda muri Mugongomanga, kwikambi ya hajya hafi yo ku Majombe. Hanyuma rero igituma ndavyita amahano nuko navyiboneye mugabe imbere yuko tuhashika. Twibukanye ko ku munsi ku itariki ya 11 byatanguye amakaritiye twabamwo, reka je mvuge n'abamwijabe n'ayandi y'Ibujumbura abandi baza kuyavuga ko ntitwasohotse uwo munsi, burya ntitwasohotse, ndavyibuka ntitwasohotse. Hanyuma n'amafoto ni make, amafoto make yabonetse y'uwo munsi. Ndibuka je nk'ifoto nafashe ndi muhira, ni foto y'ahantu baturiye, bavuga ko hari abagwanyi, bamwe muri bo hari abantu bahavuye mbere bakorana n'iperereza, harimo witwa Desire. Aho hantu barahaturira, baturira icumba. Ako kotsi ntihari kure yiwanje karaduga. Hanyuma niyo foto no banashoboye kubona yonyene, n'izindi za polisi ko je nifise urugo rurimwo imitete canke imbingo. Nta mafoto menshi rero yasohotse. Mu nyuma ku mugoroba nka twe twamwijabe nka 12 baturetse kugira ngo tuje kugura nambugura gasukari, nambugura kilo ciki. Jewe nabakwijabe hafi ya terrain ya basket, abahazi iruhande ya terrain ya basket yo muri quartier ya 3. Nkanje uwo munsi abapolisi babisikanije. Nibukanye kandi ko bivanye burya aho abantu bari urugero rw'abantu bishwe wavana n'umuntu ahatwara yaje aserukira igipolisi canke yaje arongoye abapolisi bahari. Nko mwijabe no bavuga ko ku itariki ya 11 kiretse abantu baba mwijabe baguye hanze ya Jabe. Ndabisubiremo, baguye hanze ya Jabe. Nta muntu twebwe kwijabe barashe kuri ya tariki ya 11 kiretse abantu mwijabe baguye hanze ya Jabe. Mwijabe hagati ya twebwe nta muntu yapfuye kujya munsi wa 11 ya tariki ya 11. Ariko hari abantu benshi bagiye bagwa hanze n'abandi bafatiwe hanze. Ariko aho baturekuye nico mvuga, haje abapolisi bo muri API witwa Gapi, bajeje gucungera inzego n'abategetse harimo umukuru w'umukuru w'igihugu. Nk'uwo munsi bagishika bagize ico bita relève muri terme technique. Abo nonyene bahagaze ahantu hafi y'isoko hahoze hari komisariya y'igipolisi. Abantu ngira barahabona kubazi Bujumbura. Umupolisi atwasamwo amasasu umwanya baturekwe kugira tugura gasukari canke wari ugura isabuni ayigure. Atwashemwe amasasu. Umwana w'imyaka 14 ruca ruramufata kuri epole. Turagerageza ntitwashoboka gusohoka. Jewe ubwanje narihamagariye abajejwe ipolisi muri centre ya Bujumbura, ndabaza bose barambwiye bati nimwa muka twebwe ubwacu nitwaza batubwira ko dukorana namwe kuko ntibari kwinjira muri uwo mwanya. Badizwitore baciye bahagarika bagira ku ma axe principaux. Nukuba twebwe hari hajya bita kuri Avenue de la Mort, Avenue de l'Imprimerie, niri rimanuka rija kuri foyer ibita Avenue de la Jeunesse. Rero uwo mwana yahavuye ijoro ryose. Turagerageza yahavuye acikana igihe cy'isaha 11 z'agatondo. Ku munsi rero wa gatandatu itariki 12 jewe ivyo nabonye ndababwiza ukuri ntababesha, naramaze ukwezi nja muri douche nkugurura amazi nkumva ariko amaraso. Kuko ubwanje nagiye mu Nyakabiga, aha ndazi hari umuntu ashobora kuba araha amafoto yo kuwa 12 ndabisubiyemwo yasohotse menshi cyane, yafashwe n'uwitwa Jean Pierre Aimé Harerimana yaco gihe yakorera Reuters. Ndamuvuze abandi banyamakuru twajanye sino bavuga, ariko harimo abandi banyamakuru twajanye, harimo Umufaransa kazi yakorera Libre la Croix
la Croix hanyuma Jean Pierre hari mu bantu bafashe amafoto menshi uwo munsi cyane nko mu Nyakabiga ndabahuruga bituma ntiyari amahano mu Nyakabiga jewe ubwanje bwa minwe niharuriye ibiziga 22 ubwanje bwa minwe naraharuye hageraho ndeba ndaruha hanyuma muri ivyo biziga byose 22 byose byari bifise n'imiburiburi urusasu rumwe mu mutwe kandi biboshe n'amaboko mu mugongo ndabisubiramo ibiziga 22 mu Nyakabiga honyene n'imiburiburi kimwe cyose gifise urusasu go mu mutwe kandi biboheye amaboko imugongo twarakomeje mu nyuma tumaze twagenda tuja kumusaga je nahabonye ibiziga 9 byari mu modokari ya meri nabyo nyeze abantu bakiri bato hanyuma hafi ya Iskam turakomeza tubaja mu Kinanira hari abantu twahuye mu Kinanira benshi batubwiye bati twabuza abantu kandi batubwira ko abapfuye mu bisanzwe barashwe bashize amaboko hejuru kandi ko barashwe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi canke z'igisirikare cy'u Burundi ntibatubwiye ngo barapolisi canke abasirikare oya batubwiye ati bari mu mwambaro w'igipolisi cy'u Burundi n'uw'igisirikare uwo munsi rero jewe wambereye mubi sino wabesha uretse ko muri ivyo biziga hari abantu nasanga nzi imisi twari tumaze tuja gukora ku bijanye n'ama manifestation n'inyuma ya manifestation abantu bari basigaye mu makartier abantu benshi wasanga ndabazi harimo n'abantu mu Nyakabiga ho nasanze abantu bakora mu mabutike niho mvuga nti yaramahano adasanzwe nibaza ko abo twajanye abo ntahinze ndavuga amazina ndavuze Jean Pierre kubera wewe ari ahantu ngira ngo bitomugira ko ingaruka barabizi ntaco bompinyuzamo yari rero amahano ivyo biziga nababwiye jewe ivyo niboneye byose byari bifite n'imiburiburi urusasu rwo mu mutwe kandi biboheye amaboko imugongo ico nongera nkubwira ngo sindabarambire nuko ariko muri ivyo biziga byaboneka ko hari abantu muri ivyo bari bafite umwambaro umwe w'agatambara mu mutwe gatukura bambaye bashoboka kuba bari abantu ba partena kuri meme group canke aho gatambara kashobora kuba yari nka moyen de s'identifier entre eux nuko aho twaciye uwo munsi ndabigarutse ko hari nko kwibarabara ry'umunani mu Nyakabiga ntazopfa nibagiye byari bibabaje abavyeyi abamama bavuga bati batwereka umuhungu bahiciye bati uyu yari umuntu arenganye agerageza kuza yiruka abapolisi baramukurikira ati wowe uri umugwanyi je no umugwanyi gute sinzi niyo bita umutwe ngirante ariko bamwasaye mu masasu amafoto tarahari nk'iyo foto ndazi Jean Pierre yayifashe nani nayifashe ya mama bicaye iruhande no mu gifaransa no vuga bari devasté abantu ubona ko sinzi ngene no bisigura mugabo de mama devasté yari rero amahano niko no bivuga mu nyuma jewe navuganye n'abantu mu nyuma bafatiweho navyo ibintu bidasanzwe twese burya ibintu ntivyagumije ngaho honyene navuganye n'abantu bafatiweho umuntu umwe yambwiye ati jewe aho twari turi twarenga nka 10 mu gaserire kamwe ambara ati nahavuye ndi umwe rudende rwa dege arambarira ati baraza mu ijoro bagatora umuntu bakamureza igufa hama bakajana hari abo bashika nkaye imbere y'inzu ukumva twa hanyuma ati nabonye navuga ko ibyo yabonye yaramahano yagize Imana aracariho kumbure Imana niyabishime ikindi gihe azoheza agire témoignage ikindi novuga jewe narishikiye muri renseignement bagiye kutwereka abafashwe mu bafashwe nkuko nababwiye jewe nasanzemo harimo n'inshuti abantu ngira ngo batazi ngira ngo jewe nabaye no mu ikambi ya gendarmerie no banze ingene ngira ngo bagira bafata n'inkoho abantu batazi niyo bita umutwe ariko bagiye kuri liste y'abagwanyi ico gihe ndibuka hariho n'umudokteur ntende ndavuga izina w'umusirikare nasanzeyo yubashwe cyane n'abandi bantu baba pharmacien nari sanzwe nzi kuba ndi umwana niga muri primaire bakorera hajya kuri permanence kuri peuple murundi abantu bataco bisa bisana n'ivyo bintu nukuvuga bayoye ariko batwereka batubwiye ati nabagwanyi abenshi nukuri barekuwe muri ico gihe ariko hari n'abandi batarekurwa bataranarekurwa
hari n'abandi baciriwe n'imanza muri bo barezwa ariko n'ubu batararekurwa. Muri make ntabarambiye novuga ivyo, ariko mwumve ko wari umunsi mubi, mu nyuma nahavuye nkora ku bantu bahungiye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ndakorera ku bantu bahungiye Dadaab hariya muri Kenya. Ibintu i Burundi ntari nakoze ko n'ukuri ntabesha cyane, ariko ico gihe ndonka yandi matemoignage rero ya viole y'ubugesera bwama, umuntu yabaye viole n'abagabo 4 b'abapolisi, wavuga ati n'abapolisi uko bambaye impuzu z'igipolisi, 4 bamuvyora en présence y'umugabo wiwe, umugabo baravana biraba ubugesera naho batamwishe, baramukubagura nene baramugirira nabi cyane. Umudamu n'ubu sinibaza ko azorinda aja mu ivu atibagiye ico kintu, yarahahamutse kuko babimukoreye imbere y'umugabo. Ivyo nukuri mu Burundi sinigeze ndonka abantu bangira izo témoignage, ariko turafise abantu benshi babaye viole ujya munsi kumbure tutaranamenya, kuko urumva jewe nagiye nisanze ndiko ndakorera ku bibazo vya hariya muri Kenya Dadaab, ncampura n'uwo muntu ampa iyo témoignage. Reka sindabarambire rero, ngejeje aha, murakoze. Ego, merci kuri témoignage yawe. Nagira mbaze Maître Bashiraho ishize ama enquête mwagize kuri ujya munsi bwanyu vyagenze gute, ku magendereza mwagize, ku vy'abantu bababwiye, mwotubwira ukuntu vyari vyifashe? Murakoze cyane. Ikintu umuntu yotangura guhera ko ni context y'ico gihe. Twari mu bihe vya repression, aho igisoda, igipolisi, igendereza bahiga umuntu wese bagiriza yuko yiyamirije ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera Nkurunziza. Hanyuma nagomba gutandukanya ibihe bibiri. Ku itariki ya 11 harabaye ibitero ku makambi. Abantu bagitahure neza kugira ntitubyitiranye ntitubivanga. Mu masaa 4 y'itariki 11 mu gatondo, umuntu yavugira igisirikare Colonel Baratuza arafata ijambo, ivyo murashobora kubisanga muri article yanditswe na RFI kuri uwo munsi, aho yavuga ati abateye bose twabanesheje, twishemwo 12, twafashe n'abashika 21. Aravuga ati abarundi batekane, nta bitero bisigaye, abantu bose bateye babaye mi ordre d'état de nuire. Guhera ico gihe nukuvuga igitero cari caheze, nta kindi gitero na kimwe casubiye kuba ku makambi. Ingwano zabaye mu bucagucagu bw'itariki 11 z'ukwezi kwa 12. Ariko ibara ryagiye kugwa mu ijoro ry'uwo munsi, ijoro ry'itariki 11 zishira itariki 12. Jewe sinari nkiri mu Burundi, hari haheze amezi atari makata atariho ndi, ariko guhera kubera ivyaha vyariko biraba ari vyinshi, ishirahamwe urunani rw'abashingwamanza Kavibe twarashizeho ibintu bita boutique de droit. Mu bihugu bikikije Burundi, mu makambi y'impunzi dushiraho abantu bo kwegeranya novuga amatémoignage. Hanyuma twari dufise ibiro biri ahantu hazwi mu bisagara abo bantu badashobora kumererwa nabi, no mu makambi y'impunzi n'ubu abo bantu baracariyo. Mu gihugu c'u Burundi n'ubu abantu baduha amakuru bariyo. No kuvuga inkuru dufise hari nyinshi twegeranije twebwe nyene ku bantu baza gutanga ayo matemoignage, hari n'izo twegeranirijwe n'abantu bari mu makambi ariko bari bafise amaformulaire buzuza
ariko imyidondoro y'abantu bagiriwe nabi, uburangamuntu, ni navyo vyemezo bitari bike twashikanye muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu, kuko twashoboye kwegeranya amatemwanyaje yoba yababa canke akanarenga gatonya 1000. Mu bintu rero twashoboye kwegeranya harimwo ico kintu c'uko ku itariki ya 11 igisoda cavuze kiti intambara yaheze, abateye twabanesheje. Mwijoro abapolisi cane cane bajya bari mu nzego zicungera inzego bafatanije n'imbonerakure, kuko harimwo abantu bavuga yuko ari abasivile mugabo bari bafise inkoho, abandi bafise imipanga, bamenagura imyango bakinjira, babonye umwana akiri muto bakamuboha bakamusohora. Hari abagabo basohowe mu mazu, abagore babona, abana babona, umugabo ngo bamare kumusohora hanze, abapolisi bamwe bajanye n'uwari amusohokanye bakagaruka bagafata ku nguvu umwana imbere ya nyina canke nyina imbere y'abana. Ivyo vyose ni ibintu dufise abantu baje kubitubarira. Hari abapfasoni bafashwe ku nguvu ku buryo novuga yuko ari nk'ubukoko, aho baheza kumufata ku nguvu bagafata za bayonete bakamwonona ku buryo ubuzima bwabo busa nuko bwahagaze naho hariho abakiriho. Ubwicanyi rero nk'uko mwavyumvise uwutanguye kuvuga yabivuze, abantu bicwa babanje kubaboha bakabarasa urusase mu gahanga. Ni ukuvuga yuko ntushobora kuvuga ko ari umuntu yariko arakugwanya wari wamaze kumuboha. Naho bokabaye bo barabafashwe itariki 11 bariko baragwana, mu mategeko mpuzamakungu umuntu wamaze kuboha ntuba ugishoboye kumwica ngo usubire kumurasa. Naho rero tuvuge yuko ari ibyaha mpuzamakungu, vya vyaha naho bimara igihe kingana gute bidashobora kubabarirwa canke ngo biti igihe mu bintu bijanye no kubikurikirana. Aha hari ikindi kintu nagomba kwibutsa. Mu makambi yatewe hari ikambi ya Mujejuru, yari yabivuze Wirika neza Mwijenda. Hariho abantu bari biketse, abana abahungu bakiri bato bashika ndwi, baratwagwa mu gashoko Mwijenda. Mu majoro yitwa Gahomera yaraje arabatora abasohora gasho ku murango izuba riva, hanyuma arabatwara arabica babafuba hagira uruhande yanonoka abarashe. No kuvuga hariho amashirahamwe menshi yitwaye, baravuga ati umuntu yabakuye mu gasho kuko bamaze kwandikwa, ariko nta numwe yigeze akurikirana. Hanyuma ngarutse rero ku munsi w'itariki 12 abantu basohotse bagasanga ibiziga vyuzuye amabarabara muri za Nyakabiga, Musaga, Ngagara. Turafise nk'abantu baje kutwitura bavuga ati je nari mfise depo, harimwo abakozi 3, harimwo umuntu w'inshuti, barabafashe barabanyuruza bose, twibaza yuko bapfuye, ariko n'ivyari bihari vyose ivyo vy'ibiyeri vyose barabitwaye barabinywa. Abantu rero mu nyuma kuri umunsi nko mu ma saa 3 saa 4 bategetse abantu ko ata muntu n'umwe asubira gusohoka, kugira ngo amafoto ariko arakwirakwira ku isi yose ntasubire kuguma afatwa. Imodoka za meri zirimwo imbonerakure zitangura guseha ivyo biziga, vyoba bibarirwa mu majana, kuko ibitigiri vyatanzwe n'abantu bagerageza kwegeranya ibiziga vyatowe ahantu hatandukanye, babona yuko vyoba ari ibiziga vyoba bishika amajana 3. Imiduga ya meri hariho amafoto yafashwe nkuko Wirika neza yigeze kubivuga, bariko barapakira, ari imodoka za leta ziriko zipakira ivyo biziga, vyaciye bigenda gutabwa mu binogo rusangi. Hariho abantu batandukanye mw'iperereza bagiye muri ivyo binogo kubahamba, bamaze gutanga nabone
amatemwanyaje yabo, ni ukuvuga ibinogo bimwe bimwe bitimuwe aho biri harazwi. Rero ikindi novuga nuko hakoreshejwe n'ubuhinga bwa none, hakoreshejwe ibigendajuru nk'ishirahamwe Amnesty International haheze nk'umunsi umwe canke ibiri, ryarerekanye amasanamu abanza kwerekana igihe ivyo binogo bitari bwimbwe n'igihe vyari vyaraye vyimbwe, bakavuga bata iri mvune rishasha, bakereka ati ibinogo biraha, ibinogo biraha, ibinogo biraha. Nyamara nta na kimwe cigeze gikorwa mu bijanye n'ubutungane, kuko nta gushaka guhana abakoze ivyo bintu kuriho, kuko abo bahanye biboneka yuko umengo nibo babatumye. Ikindi kintu nagomba gushikiriza, leta yo yavuze yuko abo bantu bishwe mu gihe abasirikare bariko bakurikira abateye. Twamaze kuvuga ko igisirikare catanze itangazo itariki 11 mu masaha 4 ivuga yuko abateye batsinzwe, ariko mu nyuma inkuru y'umwana isubira inyuma, wa wundi yatanga ryatangazo rivuga yuko abateye batsinzwe yahavuye asubira gusohora irindi tangazo itariki 12 ahavuga yuko bahishwe abarenga 90. Aho rero tugerageje kubaza mu gisirikare, kuko hajya kugira ngo itangazo rivuga abantu bapfuye risinywe mu gisirikare, bisaba yuko abasirikare bari ku rubuga, no kuvuga uwatwara abasirikare bariko baragwana atanga rubira, ikaduga ikemezwa n'abamutwara, isinywa ko n'abantu batari bake. Twaragerageje kubaza rero muri chaîne de commandement mu gisoda, baravuga bati rijya tangazo rya kabiri twebwe mu gisirikare ntitwigeze turyemeza, ntaryo tuzi. Bivugwa yuko itangazo rya kabiri ryagiye gusinyirwa mu rwego rw'iperereza kugira ngo vyitwe ko ari intambara zindi zabandanije, vyumvikane ko umengo hari izindi ntambara zabaye. Ariko nuno munsi wogenda mu gisirikare cy'u Burundi akabaza ati rijya tangazo rya kabiri ryo ryaraciye ku nzego, bagahera ku bantu b'abasirikare bariko barakorera mu Nyakabiga na Musaga, bakavyemeza ati zibira zabayeho, nta na hamwe muzobisanga kiretse nibaca batangura kubitereka yuno munsi kugira ngo bakingire ababikoze. Ikindi twashoboye kumenya nuko kiriya gihe hariho abapolisi bo muri Union Africaine bari mu Burundi. Leta ivuze yuko abantu bapfuye iri kwikurikirana bateye, hariho abo bapolisi ba Union Africaine baba bafise ubuhinga mu bintu vya enquête. Baragiye barabaza bati none nko kwijabe na Nyakabiga ko atakambiriyo mwabakurikiranye bigenze gute, mwotwereka ingene ama échange de tir yagiye araba. Baravuga ngo ngo bari bagiye bakomotse mu Ngagara, barazanana hajya mu Ngagara, mugabo kuri kajya gace ko mu Kigobe barabaza ati none hariho échange de tir zabereye ngaha bahagwaniye, mwobakurikirana gute mutagiye muragwana muva ngaha mu ikambi? Aho igisoda c'u Burundi nta nyishu nimwe cigeze kironka. Muri make ntiriwe ndarandira, vyabonetse ko leta intwaro yariho yagomvye gufatira kuri ico gitero cakozwe n'imigwi itaramenyekana, bakica abantu mu ntumbero yo kubahasha. Sinzi yuko ko bari kubahonya kubera ntibagira ko nta bana bishe, abagore barabafashe ku nguvu, mugabo ntikwari ugukuza ko, mugabo yari ntumbero bo nyene bihaye yo kwica abantu benshi bashoboka mu bantu bari mu makartier yagwanije ikiringo ca gatatu. Ariko rero naha nkagaruka nkavuga nti ntibagiye mu makartier yose yagwanije ikiringo ca gatatu, kuko imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu nta hantu yabaye ikomeye nko ku Buterere. Ariko murabona ko bagomvye ahubwo kugerageza gusubira kubiba imbuto y'urwanko kugira ngo ba bantu bagwanya ikiringo ca gatatu bafatanye mu nda mu butandukane bwabo babone bati harhigwa bamwe, twebwe nta ngorane reka twihorere. Bwari uburyo bwo gukora ikibi, bakica bagahasha, ariko bakanacanishamwo abantu
bari basanzwe bafatanye mu nda bagerageza kurondera intwaro ya demokarasi mu Burundi. Ibintu byinshi tugifise twatanze ahantu hatandukanye, haba ku mugwi wakoze amatohoza mpuzamakungu ku vyabaye, mugiye kubiraba mu maraporo byinshi murabisangamwo, kuko baragiye mu makambi y'impunzi barabonana n'abakorewe ivyo vyaha. Hari abantu bavuga ati twebwe twapfungiwe muri konteneri harimwo abantu 60, jewe narokotse nakomeretse mu biziga, sinzi ko hari ubundi yakize. Turafise abantu gushika n'ubu batwawe mu iperereza, batewe inshinge, abatewe inshinge mu mukondo n'ubu bakiriko barivuza, tuzi tukivugana, bazwi n'amasentare mpuzamakungu n'abandi. Ni ukuvuga hari ibintu byinshi ntidushobora kuvuga ngo ni naka, ntidushobora kuvuga amazina, ariko ibyabaye byararondewe kandi birafiswe n'abantu batandukanye, ku buryo iyo haba hariho ubutungane bwifuza yuko abo bantu baronka koko ubutungane, bikamenyekana ababikoze bagahanwa, ntivyari bigoye, kuko nkuko Roger yamye abivuga, hari abajejwe umutekano muri ayo mazone ivyo vyaha vyabereyemo, ariko ikibuze no gushaka, ngira ngo ibindi turaja kubivuga hanyuma. Murakoze. Ego, merci maître. Karibu cane gose Pacifique. Mwotubwira muri campagne Ndondeza hamwe no muri Fokode ukuntu ujya munsi wagenze. Benshi baravuga bati leta yoba yari yafashe, ndavuga gute, nk'icitwazo cizo atake zayo makambi yari yabaye umunsi uheze, kugira bace birara mu bantu umunsi ukurikira n'iryo joro rya Ro11. Pacifique Ninahazwe, ijambo ni gwanyu. Ego, urakoze. Byinshi bagenzanje basa n'abamaze kubivuga ibyo twagezeko. Akuvuze mwisekeza Ndondeza, natwe twaratohoje gose kuri ibi bintu vyabaye kuri aya magenekerezo ya 11 na 12 mu kwezi kwa12 muri 2015. Mbere mpere ku bakunze kubaza bati kubera iki iyo turiko turita ngo 12 massacre, bakagira bati ko vyabaye itariki 11, ni kubera iki dushimika cyane ku itariki ya 12. Eroje niwe numvise ariko arabivuga, yanabikishijemo neza. Kwigenekerezo rya 11 abantu benshi ntibamenye ivyariko biraba. Benshi ntibamenye ivyariko biraba. Yavuze ati twaba twugaraniye mu mazu, umuntu ntiyasohoka. Ico abantu bazi nuko habayeho ivyo bitero. Ivyo nta ubihakana ko habayeho ibitero mu gatondo ka kare k'itariki 11 z'ukwezi kwa12 muri 2015. Ivyo bitero bikorwa ku ikambi yo mu Ngagara, bikorwa kandi ku makambi abiri yo ku Musaga, cyane cyane muri Iskam no muri Kambaze. Hanyuma haba n'ikindi gitero cyabereye i Mujejuru. Ivyo vyarabayeho, ariko ni ibitero vyamaze umwanya muto. Ni ibitero vyamaze umwanya muto cyane, ku buryo mu gatondo nkuko mugenzanje Dieudonné yagiye kubivuga, mu gatondo umuvugizi w'igisirikare Baratuza Gasupari we nyene yivugiye ko isaha 10 z'igitondo ibitero vyose vyari vyarangiye, aremeza ko hari hapfuye abantu 12. Yaravuga inkoho zafashwe, akavuga abantu bandi bafashwe, ariko we yatanze raporo yavuga ko ibintu vyari vyaheze. Rero aho kwigenekezo rya 12 mu gatondo, hari ku munsi wa gatandatu, niho abantu bumiwe basanga ibiziga amajana n'amajana mu mabarabara ya Nyakabiga, mabarabara ya Musaga, abandi Mwijabe,
abandi hari Mutakura ntikunze kuvuga kenshi, ariko no ku Mutakura hariho abishweyo. Abantu bagira bati ibi bintu none ni biki? Rero igice kinini c'ivyo abantu bagiye kwibonera babibonye kw'igenekezo rya 12 babona ivyo biziga bitari bisiguritse ingene bikwiragiye aho hantu hose. Hanyuma mu kanya Dieudonne ahejeje kubivuga ingene umuvugizi w'igisirikare yahavuye akora itangazo rigira kabiri uwo musi, agatanga ibindi bitigiri vy'abantu benshi bapfuye, ariko atavuze iyo bapfiriye. Muri iryo tangazo rya kabiri ntavuga ati aba bantu bapfiriye ngaha, intambara yarasubiye kubandanya, ntabitomora, hazana ibitigiri abantu badatahura ingene yari yatanze vya mbere umunsi w'imbere, atanga ibindi ku munsi ugira kabiri. Muri ndondeza turiko turatohoza, murazi ko bwa mbere bwo dushimikira ku bantu baba bafashwe n'inzego z'igihugu mu nyuma ntibasubire kuboneka. Twariboneye nk'abari bafashwe n'amafoto yabonetse, akarorero ni nk'umusore yitwa Joris Ndaripane. Joris Ndaripane bamwerekanye aryamye hasi aboshe ari mu ikambi mu Ngagara. Hanyuma turakurikirana ingene umukuru w'ikambi yahavuye amusohokana n'uwundi nyene bari bafatanywe, arabahereza uwitwa Nkoroka wo muri documentation. Guhera ico gihe Joris Ndaripane ntarigera asubira kuboneka. Iperereza ryarakwije n'ibihuha incuro zitari zike, abantu bakavuga ngo bamubonye aha, abandi ngo bamubonye hariya. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza w'ico gihe yarigeze kumuvuga ko, umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa Agnes Bangiricenge nawe nyene yarigeze kumuvuga ko. Ico gihe bo bamwagiriza ngo niwe yishe umumenyeshamakuru